Yo, it's your boy Dosti Buja, the public boy, pamoja na Wizi 6, the big monster, wagwan. Guys, mweze gute muri fresh, umuriro kwanza muri commentate. Tuzanye exclusive news. DJ Fernando change Melanin boy. Yeah, Melanin boy. Melanin boy kino gihe niwe musore ari kumwanya haba mu Burundi canke mu Rwanda niwe musore agezweho afise ama hit song No Forcing in Love afise za Elena afise isezerano kino gihe agomba twongere iyindi hit song yitwa Uri Sweetie. Warayibonye guys? Yeah, abakunzi ba Azwan Media, abakunzi wa Wizi 6 the big monster. Murazi ko tuvuze umuziki ndundi cyo dutahura ivy'iwacu agaturarangisho kacu. Tuvuze we love music dutahura Melanin boy canke DJ Fernando. Ni Melanin boy umwe mu basore babizi, umwe mu bana b'igihugu, umwe mu bana babikora neza muri style ya industry y'umuziki ndundi. Ariko ino musi turi kuri deba yiwe. Azwan Media ni Wizi 6 na the big monster avec Dosti Buja. Melanin boy kubera iki Dosti Melanin boy? Tuvuze Melanin boy wewe wumviki umuntu wese arazi uko amufata, ariko ino musi ni Melanin boy nka Azwan Media tugerageje kuraba uko umuziki ugenda ukogwa. Ni Melanin boy Dosti agira zimesi koga Dosti Buja. Bro, Melanin boy ntashobora kuzima bro. Melanin boy ni big brand hano mu gihugu. Why Dosti? Big brand subira mu. Nuvyemeraga bro. Azima bro, azima gute? Ndakubaze kubera iki akaroro gatoya. Yego. Gute umuntu ashobora kuba ari umustar international ariko akaba adaha agaciro ibikorwa vyiwe? Bro, ntabiha agaciro gute bro? No musurimbye indirimbo cyo uririmba yindi. Oyi gute rero sobanura man ntabwo ndi kubitahura. Erega umurimyi mwiza ararima hama akarindira ko azosarura. Hama igihe kirima kigeze akongera akarima kugira arondere ko azosubira gusarura. Igituma mvuze uko Dosti ntahure kubera iki Melanin boy tuzi ko uko strategy z'umuziki zikoreshwa tubirabire kuri aba legend bacu. Naho vyakabaye ko umuririmbyi ashobora gutegura indirimbo Dosti zirenga 5 mu kwezi kumwe. Wabibonye kwande? Bro none indirimbo izi sohoye abakunzi bawe kazakira fresh. Ikibazo kiri he? None izasohoza zose sama hit. No Forcing Love si hit. Elena si hit. Ni hit. Isezerano si hit. Ni hit. None umushinjiki muri make. Basi none ntuvyemera ko umuntu kijya gihe abantu gumo bacucagiramwe amahiti ko hagera igihe bakaguhaga basi. Bro bomuhaga gute bro? Ndaguhaga karorero man. Konde boy uramwibuka akiva muri Wasafi. No, nunjane mbari.